Yeah, yes, I saw WhatsApp. This is BKTV, Burundi Kingdom TV. Bakunzi bacu turabakunda cyane, tuguma tuba ibintu bimeze neza cyane. It's Moses on mic, ikiganiro to success and the biography. Aho no munsi twaramutse tugendera mu iduka ryiza cyane. Murabona ko tuberewe tuba turi smart cyane. Abantu mbaza ngo nama mbegwa ebana kabisa mbanegreye hano Papa King, ibintu bimeze neza cyane. Turi kuri Chaussée d'Uvira, Bujumbura Gatumba ni RN4 imbere ya Uzuri Beach. Ahantu heza cyane mu nzu zokera mu kajaga nuzo bagire guca hano hantu bite musaza urameze neza namwe ni sawa naje namahoro gose kuberewe gose murakoze cyane namwe nuko hajya ninda kwambika je ndiyambika uriyambika kuko niko kazi nkora hajya icyumviro cyo kwiyambika cyaje gute je musanzwe kuva nkiri muto nakuze novuga yuko ari ibintu by'ibivukanano kuko abavyeyi biwanje nakuze ndi umwana muto banyambika neza kabisa nk'amafoto yiwanje kuva mu bwana mba nambaye neza cyane yego novuga yuko nabikuranye yego kandi tunaguha pole cyane gose rumaze mu bitoroshe cyane kubura mutama wawe yego mutama yaritavye Imana muri iyi minsi heze go byaradushikiye nyene twarababaye ariko twaravyakiriye kuko Imana ni irema kandi nitwara uvuze ko ku bintu byo kwambara wabitanguye kuvukira muto abavyeyi baba babigufashamo mu kwambara neza ego cyane no kuvuga jewe nakuze mbona nambara neza abavyeyi biwanje bagiye kugura impuzu bangurira impuzu nziza cyane kabisa ku buryo n'ubuye ndiko ndaraba amafoto mu bwana foto d'enfance kabisa mbona yuko nabegwa kabisa abavye banje babizi nuko novuga ko ari byo mu maraso ni ryari wabonye yuko ibintu bya fashion obigira umwuga byaje gute agatahe kavuye kugira nabandi bumve ko bishoboka ibintu bya fashion naye nsanzwe ari umugambi wanje nari ifise nifuza cyane gukora nukuvuga gerageje kurondera agatahe uko bishoboka kose maze kuronka agatahe uko kangana kose naciye mvuga ati reka nkore vya bintu ya vision yiwanje ego ubudasa buri hagati kugira ibintu bya fashion no gucuruza ndetse no kwambika abantu buri he wowe umukiriya aje kugana uzira gusaba ko gushorera amahera kagenda canke urabafasha no kwambika abantu mu isanzwe mw'ibi bintu byacu hari aba stylist n'abadandaza nyene no kuvuga umudandaza n'umuntu adandaza ashaka amafaranga ariko umustiliste n'umuntu uza ugana hama akakwereka akavuga ati reka ndagufashe ingene wo kwambara neza ukabegwa akakurabira ibintu akavuga ati nkiki mbona yuko kigura kandi niki naco ufise uburyo cukijanisha usanga ari ibintu bimeze neza uza kubegwa cyane gusumba nico kiri hagati y'umudandaza arondera amafaranga gusa avuga ati umuntu araza kwinjira aze kwicagurira icagomba ariko umustiliste aragucaguza akakugirira shwa ukamureka nawe nyene akagira ica kweretsa ati kikirato canke iyi mpuzu ni ibintu vyiza cyane kandi uvyambaye bizogutoka nyene nkuko bakunze kubivuga uzobegwa kugira ukore udahomba nize ngiyo ngendegwa ko nkazibiro barashize imbere mu buzima bwawe kugira nkore ntahomba novuga yuko icambere coco guhomba bica mu nzira nyinshi kuko urashoboye guhomba kubera ibibazo runaka vyagushikiye mu buzima urashoboye ingwara canke ivyaduka bindi mugabo nk'ibi bintu vy'ibiza vy'imiriro niki ari amasirance mushoboye gukorana bigatuma yuko naho bavyashitse hakaba accident assurance ishoboye kugushumbusha kagira ikiguhaye ariko ibindi navyo vyerekeranye guhomba nko kuja mu ngeso mbi ivyo navyo ucuvyumva ivyo uravyirinda kuko ubu bibona ati ibintu biza bigukonsomesha bikonone ufite n'umudamu mwiza yo bari ingeso mucinga murakoze cyane mugabo kugira ubuguruguru ntibisaba ubuguruguru bukurimwa umudamu hari gihe umucamo naho ko basa kose ego mivyonye n'ingeso novuga ko ari ingeso ivyo rero uravyirinda kumvo zo kugira ushobore kugira kubona inguvu zawe ico washizemo inguvu kikuvyarira umusaruro kikuvyarire inyungu yego imboga canke intambamye ukunze guhura mu kazi kawe ni nkiza intambamye ntizishoboye kubura mu kazi nko
muri ibi bihe nyene vy'ibiza tuvuyemo vya corona canke ibiki usanga hari ingendo zitakimeze neza, ugiye kurangura bigufata igihe kirekire kumvo z'inzira. Egome ico nico novuga. Mu bindi byose mu bisanzwe igihugu cacu ko corganije muri business turakora, ntibatuvuruga kabisa, ibintu vyashitse ngaha mu gihugu urabisohora atantambamye n'imwe. Abantu bakora kano kazi bakunze usanga bakundwa n'abana babigeme cyane. Aho nyacuze muza bigeme amakanzu, none haje bigeme bakaza bibebeza mu kazi kawe, uhora byitwara mu gute? Ikibazo abigeme n'abantu dukorana cyane, si abantu bo gufata nabi kuko n'abakiriya. Umuntu amaze kuba kuzanira amahera uramufata neza n'umutima wawe mwiza, nawe nyene akaryoherwa, ariko kizire yuko cuja mu bintu byo novuge byo gutongozanya canke vyiki. Egome Wifuza myaka iri imbere nk'itanu canke ingaho utegekanye iki ku shop yawe kugira bagura karere, upanga iki, plaza zimeze gute? Je vision mfise niyo kwagura akarere mu buryo uko buza, nifuza kuzokwiza aya maduka novuga nk'Uburundi bwose. Ego bishobokeye kuko hariho bwa mbere Carama shop ari nayo yavyaye iyi Kajaga shop, urumva hamwe Imana ibishoboje arashoboye no kubaho Gasekebuye shop. Ego turumva yuko wagiye urakora, umva Carama shop wagize umusaruro mwiza, uragura karere mu Kajaga. None abakiriya bawe ubasaba iki canke nakaya kantu kakabirya gatuma urumirwa cane kaguma wagura uburere, wewe bigenda gute? No mu gihe tugiye kuja muri saison nziza cane yici, abakiriya bawe basaba iki? Abakiriya banje icambere coco, Imana iyo imfashije ikantumbereza umuntu w'umukiriya, uyo onye novuga ko atashobora kuncika, novuga ko atampeba kuko ndamuha ibintu vyiza, ngerageza kurangura ntitayeho ubwa mbere na mbere inyungu nyinshi, ariko nitayeho kurangura ibintu bimeze neza, ku buryo umaze kugurira ikintu iwanje benshi usanga bidoga yuko bigeze kuba bafise abo bashorera, ugasanga ikintu yakiguze kandi akakigura amahera menshi, nyuma y'igihe gitoyi kiracuye, kiravemo irangi kiracuye. Ariko jewe ico ngerageza kucirinda, nkarangurira abakiriya biwanje ibintu bimeze neza kumvo zo kubagumana. Egome abagenzi bawe birashika bakaza bisunga ko baje kugushorera mo gasanga bakuriye amadeni, bigenda iki? Izo ntambaro zigana gute hagati y'abagenzi bawe? Iyo ntambara mu badandaza y'amadeni ntibura, kuko ivyo ni ibintu bikunda gushika, kandi hari igihe uvuga ati sinzotanga ideni kabisa, ugafata ingingo ariko ugasanga haraje umuntu kavuga ati nukuri reka ndabikore naho nari nabihagaritse, naho bitari bikwiye ko ntanga ideni, ariko reka ndaritange bivanye n'uwo muntu. Ariko wamwizera n'ubundi ugasanga akoze nk'uko abandi bagukoreye nabi, araguhemukiye ntakurishe. Rero muri ico gihe ivyo ni ibintu bikunda kudusubiza inyuma cane twebwe abadandaza, tutegerezwa kuguma duhangana navyo naho bitoroshe na gatoyi, kuko ideni no muvukana arashoboye kuri gusaba canke muyomba wawe. Rero urumva kumusigurira ko utoshobora kumuha ideni biragoye, nico tumusanga kenshi mudandaza abaho adashoboye kubaho adafise umufitiye ideni. Ego kino kiganiro kizurabwa n'abantu benshi bari ku mpande zindi zitandukanye, nk'aba diaspora bavuga ati ngomba gutaha mu Burundi mucingira urubanza, nshaka kujya mu muntu kari bazonyambika. Mbega abantu bagira imanza z'ubugeni nabo urabambika, bimeze gute? Ego cyane nkuko mwabibonye, hariho amabukare meza y'ama original, nk'abantu bagira imanza z'ubugeni, amabukare kabisa baraza bakanshorera kandi barishima, bakavuga ati wampaye ikintu kimeze neza. Ego none ko tubona ukiri umuyabaga, ukiri umujene, nicaye ikintu hano urugwaruka tunarangiza, wowe warakoze kandi birakwerera, shop yawe imaze kuvyara yindi kandi n'indi, urabona ko umisiza iri imbere mane gucana neza, zishobora bigenda neza. Nakaye kajambo hano urugwaruka ku bakobwa canke ku basore batariko barakora muri no generation? Je ikintu ca mbere no urugwaruka ni ruve ku marigara, kandi ako kamo nk'uko abadutwara umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi amababivuze,
tugerageze abajene bave ku marigara bakore, kuko gukura amaboko mu mpuzu nivyo bintu vya mbere bifasha umuntu mu buzima. Kandi iyo utanguye ntuzogaye ngo ufise bike, tanguza ivyo bike nyene ushoboye kuronka, naho kizoba ari kimwe bizotuma ejo iyo utanguye gukora ubona inzira ati bwa bundi birashoboka, ariko utaratangura uguma wiyumvira ko vyose bidashoboka. Umuntu akaraturaba atari hafi hano akeneye ibi vyambagwa vyawe byo mushikira gute? Utange na adresse yawe kugira abantu bazaraguha amakomanda. Ego hama ubu hariho imbuga ngurukana bumenyi nyinshi, turakorera kuri WhatsApp, nimero ni 79 166 772. Iyo nimero nyene nisanzwe iri admin, isanzwe ndi admin wa groupe yanje, kandi groupe igizwe n'abantu benshi. Ego kuri Facebook turafise page, iyo page ikaba yanditse ko Best Rodrigue, akaba ari ryo risanzwe ari n'izina ryanje. Hama kubifuza iyo babonye amapublication y'ibintu vyacu bagashima, dusanzwe tubibasanze aho bari bakoresheje nyene kwizo mbuga, barashoboye kubibona. Hama bamaze gushima ku mastati ya Facebook naho nyene turashirako, bamaze gushima aravuga hari bimugoye ko atoshobora gushika ku kibanza kimwe muri ivyo bibanza by'iwacu, tukakimusanza hari. Suru bibutse rero hano hantu twari turi bamenye adresse. Ahanye ni Kajaga, ni opposite imbere ya Uzuri Beach, urenze kwa Serge gatoyi. Egome tunagushimira cyane kuntu adwaye kano kanya no kwigana cyari kimeze neza cyane. Murakoze cyane, ndabashimye gose. Harakajambo twibagiye ifuje kumva kari ku mutima, mvuga ati akantu kangenda gashikirije. Akajambo kanyuma je novuga abantu nibaze badushorere, turafise ibintu vyiza cyane. Egome ntibitinye kandi ni ku kabeyi keza, kabeyi katavuna, bazosanga hari itandukaniro ya hagati yacu n'abandi. Egome cyane yamvuga y'abadandaza nyine yiwaye. Oya simvuga abadandaza nkuko nawe bizi, usanzwe uri umukiriya wacu, ndibaza ico ushobora kubatemwe. Abantu gihamya kandi nabonye n'abantu bava hagati mu gisagara baraza bagarengana inzuzi bagamatike bakaza. Nivyo muze vuba mushore Rodrigue mumuteza imbere, abikora neza cyane, atanga ibintu biri dori, ibintu bimeze neza cyane gose. Hama turabakunda cyane gose, mwana mudukurikirana, mugira subscribe, mukwekana ibiganiro by'iwacu. Bye bye.